Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze nshuti namwe bakunzi mwama mwaduhisemwo kugira ngo mukurikirane ibiganiro vy'imbonesha kuri TV. Turi kwigenekezo rya 11 Ntwarante mwaka wa 2022 ni ryasango ryo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Je ngira ngo ndabashikirize ntitwasibomana Ponsier Godefroid Wanunzubumwe ni wari mu buhinga bw'ivyuma n'abari karanadufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu bashikire atankomanzi. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri quartier Nyabagere begereye barabara ryamatafari barakenguruka ibikorwa vyo gusanura iryo barabara. Muraja kubikurikirana muri ano makuru. Ngo biribonekeza ko ibitigiri by'abakenyezi bari mu mwuga wo kumenyesha makuru ari bito cyane, ariko ngo n'umwuga uryoshe iyo umuntu awukoze awukunda. Navyo nyine muraja kubikurikirana muri ano makuru. Akanyisase idonedo ry'amakuru. Inkuru imwe ukwayo. Abanyagihugu baba muri quartier Nyabagere muri zone Gihosha begereye ibarabara ryitwa ryamatafari barakenguruka ibikorwa byo gusanura iryo barabara. Ni mu gihe byahora bibagora kwiyunguruza. Ni nkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Jean Claude Nzambimana. Abanyagihugu baba muri quartier Nyabagere ya zone Gihosha na cyane ababa kwibarabara bita ryamatafari barashima ibikorwa byo gusanura iryo barabara kuko ngo ryahora rimeze nabi, imvura iguye bikaba bitari vyoroshe kwiyunguruza. Bakavuga ko ibikorwa nivyarangira bazokoroherwa mu kwiyunguruza, ndetse abafise imirimo baharangurira bakizera ko bizogira akarusho mu bikorwa vyabo. Ibikorwa biriko bikorerwa ngaha kuri gitanga ko nabitanguye navyakire neza cyane kandi ubundi bibura neza cyane. Kuvuga iri barabara ritaratangwa gusubirwamo ko dufite ingorane nk'imvura iguye, haraba ibyuma bigendesha abamotari cyangwa abantu bakoresha imodoka byaragora ukuntu bashobora gushika mu ngo zabo, kuko ibarabara ryaca ryononekara kandi amazi haca ari menshi cyane. Biba ryari ryimbaguritse kuburyo n'umukiriya ari nko ku moto ashobora gushika yononeka yagize ingorane. Izo ngaruka mbi rero abantu bideplaza cyane twakunda kugira kandi byarashika ugasanga n'imodoka nishobora gushika hitegerezwa gushika kubera ingorane z'ibarabara. Tugerageze kuraba aho ibikorwa bigeze tubona ko ukuri bizogenda neza kandi tubona ko bisa n'ibihu birarangiye ko tumaze kubona bashiramo ibintu by'amaterite. Biraboneka ko bagomba imbere imifurege kugira bace bakora rero bashima ayo mapano. Tubona ko bizogenda neza cyane, ndetse natwe dusanzwe dukora ibintu by'imirimo ya minsi yose tuzoroherwa nk'abashaka kudeplasa nk'ibintu ko byatugora nyine bashobora kudeplasa bafite amamodoka yabo. Ariko tubona ko ubuye mbere haducabaye polisi idasanzwe barabara ndabyakira neza cyane kuko kuva ritaratangura gukorwa by'ukuri byari barabara rimeze nabi ku buryo imodoka irenganye yakorwa ku bantu kenshi ziragira amasanganya zigabura n'impanuka. Ariko ubu ndabishimira Imana ko aho ibarabara rigeze uyu modoka irashobora kurengana neza, irashobora kugenda neza ata kibazo kinini gihari. Ndabishima kweri uko biri kose, ndabishima ko biriko biragenda neza. Bamwe mu bakenyezi baronkejwe akazi muri ivyo bikorwa byo gusanura iryo barabara barashima kuko bituma bashobora kwikenura mu vyo bakeneye bigasumba kwicara muhira. Ibikorwa byo gusanura iryo barabara ngo bigeze ku bice 60% nkuko bivugwa na Rama Ndayisenga akurikirana ivyo bikorwa, akizera ko mu mezi 3 bishobora kuba vyarangiye. Ibi bikorwa tubigejeje turabigejeje kuri 60 kumezi nka 3 ari imbere. Kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu tubishikira. Ingorane duhura ibijyanye n'amazi bwa mbere ava mu mpanga aratugora cyane, abanyagihugu baratugora. Ikijyanye n'amazi ava mu mpangu iyo none barabara n'ahandi bishika ugasanga itiyo z'amazi zinasikuma korutire, usanga iyo korutire n'ikanevu izoca. Habaye ikibazo nk'icyo turabivuga muri abtipe bakakiraba na mission de contrôle bakaraba yuko ibarabara ryacu n'ikanevu bironka aho bija kandi bidakwira. Iryo barabara rikaba ririko risanurwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe ibikorwa bifitiye inyungu abenegihugu abutipe. Ngo biribonekeza ko ibitigiri ivy'abakenyezi bari mu mwuga wo kumenyesha makuru bikiri hasi cyane, ariko ngo
numwuga uryoshe iyo umuntu akoze abikunda. Ivyo nivyashikirijwe na Diane Ndonse asanzwe ahagarariye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFJ mu mpfunyapfunyo y'igifaransa hari mu birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 25 iryo shirahamwe rimaze ribayeho. Kurikirana Prosper Niyibitanga niho yari yibere. Mwishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFJ yari ryatunganije isabukuru ry'imyaka 25 rimaze kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1997 gushika uno munsi umwaka w'ibihumbi 2022. Kabaye akaryo ko kurabira hamwe uruhara rw'umukenyezi mu kumenyesha makuru, aho vyibonekeje ko ibitigiri vyo kumenyesha makuru muri uyo mwuga bikiri hasi. Ivyo ntivyashikirijwe n'uburongoye iryo shirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFJ Diane Ndonse. Nkuko vyagiye biraboneka mu bagiye batanga ibishinga ntahe, berekanye yuko ico gikorwa kikiri hasi cukumenyesha amakuru, nkuko vyashikirijwe na Space Caritas Kabanyana akorera mu ntara ya Bubanza. Ngo muri iyo ntara ngo ntivyari vyoroshe mu gihe c'intambara, ngo aho ryashika akurira igiti kugira ngo atange inkuru ku mwanya. Izo ntara nakoreramo zari intara zigoye cyane, zigoye guteza intara ziri n'intambara. Murabona intara ziri hagati y'amashamba cimeza abiri, la Kuko era forêt naturelle de la Kibira, wamusangamwo des groupes armés, haba hari ma attaque soit mu Kuko soit abazananye mu Kibira. Hari ahantu hagoye cyane, intara zari perturbé, souvent perturbé, ku buryo n'umumenyesha makuru byashikana we akabangamirwa akabamirase, mugabo umuntu akabibamwo kubera umwuga ukunda wibera byose. Batumana n'amakuru n'ibyari bakomeye cyane, amatelefoni niyapasa neza, inkuru yirungitse kenshi byakunda kuko nta mantene ya zareo za limitere zari vaze, wari yaranda ukarondera umutumba muremure kugira ngo uronke rezo. Zero rero nabamukiyaya uwo mutumba ntawo naronka. Beko tufise confrere twakorana yakira abakoresponda araca barambwira ati supe izo nkuru zawe ziraryoshe, ni inkuru tunda gutanguza amakuru rondera ingene zodushikiye raba igiti uri. Rero ugasanga yampanuye neza, ndarondera igiti turi mbona inkuru irapashitse Vestine Nahimana, umuyobozi mushasha w'ikigo kijejwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora, kubwiwe ngo aje neza, asanze abakenyezi bateye imbere mu byo kumenyesha amakuru. Mu kurangiza, urongoye ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru asaba urongoye ikigo ca CNC gufasha kugira ngo baserukirwe nkuko bamye babisaba kera. Yongera asaba leta abicishije muri CNC gushiraho ikigega bemerewe c'abamenyesha makuru kugira ngo gitangure gukora. Nagomba gusaba mwebwe muri murongoye ibimenyesha makuru, murumva yuko hari intererano yanyu ikenewe cyane gose mu bijyanye no gushigikira abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru. Ikindi naco nagomba gusaba leta y'u Burundi ko hari intererano yabo ikeneye cyane mu bijyanye no gushigikira ikigega gihari cyashitsweho na leta gushigikira ibimenyesha amakuru, ko coshigwa mu cokora, kandi tugasaba ko cokora cisunze iterambere ridakumira, ukuvuga ukungana kw'abakenyezi n'abagabo, kikongera kandi kikazokora cisunze ibyo abakenyezi b'abamenyesha amakuru bakeneye hamwe n'iby'abagabo b'abamenyesha amakuru bakeneye. Ikindi naco nuko itegeko ririko rirahinyanirwa riri mu nzira risohoka, rigenga ibimenyesha amakuru, ko ryoshiramo itegeko rivuga ukungana kw'abamenyesha amakuru b'abakenyezi hamwe n'abagabo mu bimenyesha amakuru.
namwe bamenyesha amakuru bakenyezi dusangiye umwuga na cyane cyane numvise ko hari abakenyezi hari umukenyezi yavuze ati kugira ushobore gukora umwuga wo kumenyesha amakuru umukenyezi utegereza kugira ingufu zigwije ko inshuro 10 kuza abagabo bakoresha. Ubu naho ni wa mwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu makungu. Mu gihe turi ku ndwi ya gatatu y'intambara y'urutavanako hagati y'Uburusiya na Ukraine, ibitero birabandanya gutegwa na cyane cyane mu bisagara bikomakomeye by'igihugu ca Ukraine. Igisagara ca Mariupol ni igisagara kimwe mu bisagara bikomakomeye vya Ukraine gisanze kibamwo abantu barenga 400,000. Ico gisagara kikaba cahindutse ikibanza c'amabombe, aho kuri uyu wa gatatu ibitaro by'abana byatewe ko amabombe maze abantu 17 bakaba barakomeretse, ndetse hakaba hari n'umwana yahasize ubuzima. Mwomenya ko buri minota 30 muri ico gisagara humvikana amabombe. Nayo President Volodymyr Zelensky wa Ukraine akaba yiyamirije ico gitero, aho kubwiwe avuga ko iyo ari genocide iriko ikorerwa abanya-Ukraine, kandi akaba yemereye abanya-Ukraine ko azobandanya intambara gushitsa ayitsinze. Ariko ku rundi ruhande President nyene Zelensky avuga ko ivyononekaye biri ku gatwe k'Uburusiya, ariko kandi aratunga n'agatoke ubumwe bwa Buraya, akavuga ko ivyononekara nabwo nyene ubumwe bwa Buraya buzobibazwa. Akavuga ko ivyo bivuze kubera yuko ubumwe bwa Buraya buguma butanga amasezerano ariko ntibuyashitse, mbere bukaba bwarananiwe no gufata ingingo zo guhagarika iyo ntambara burundu. Mwomenya ko abanya-Ukraine barenga 2 miliyoni aribo bamaze guhunga. Cuti namwe bakunzi mwariko mudukurikirana, tumenyeshe ko ari no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye, ariko kandi tubamenyeshe ko mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu muciye kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Mwandika akajambo JCTV na Gahwana.